Sasa nimesema leo dukuyena twebwe kumukorera kanyamu. Jesa anajiita chawa mimi kunguru. Cameraman twende tumukorereko. Bakunzi bakoresha umwanya media mukabona nikumbuka yo tugiye kuba show imeze neza itagase sana tugende. Yo anakaka nyumba anaishi yeye ni chicha. Yo koresha umwanya mani bitu gani bakunzi bakoresha umwanya media ewana koresha umwanya avuye koga mani iki ni kigoma cha mtoto kipindi hapa nafanya kipindi hapa siko journalist ndio umenyesha makuu attention umviriza maana hanye Yesu iyi ni ikikoresha umwanya cameraman ningu iyi ni ikimana iyi ni boka maze tuangalie wala Bani pale wewe. Tuangalie basi. Tunabio boka man. Ni boka. Ewa anyaruka man nyaruka. Nyaruka dukora umuti. Ewa. Shabana tabia. Shabana tabia. Aka nyumba kako nikachicha man. Aka nyumba nikachicha. Nikachicha kangwa. Ni hatari. Sasa vipi? Sasa vraiment unatia haya angalia Leikila bo abagenzi bawe ba Pipiro na Potesho mwakohoze mukorana ibikorwa bya comedy bo barabandanya kandi barasubiye mu bikorwa nyezina wewe warabataye baragiye baragaruka ni giki n'ubuhe butumwa ubahereza butoyi nk'umuntu bigeze gukorana ibikorwa bigiye bitandukanye so bajya batipe ndabemera sana bro respect aho bari Pipiro na Potesho ndabemera sana na nibo bamaye agahiti man ikintu ndakivuga uko kiri nibo bamaye agahiti rya ndirimbo twakoranye man gusikimba baje ni kimwe man urazi gukora hiti lakini musitona koko imbwa bro hakuna pesa hiti bila pesa bro unaonekana msazi hari ahantu nacaga bro unakutana watu wako wengi sasa nugia lakini angalia mpisi nimevaa urembe naangalia kaka kaptula nimekatisha kama ni wembe kama ni nini so mimi inakuwa siele gusa abantu banani bashigikira imano unaweza kufanya kitu kikubwa lakini unashangaa hicho kitu unafanya kinaingiza pesa lakini usipati pesa bro unajua hicho kitu kinauma sana zavuye kuki kuni mwebwe zavuye kuki man urumva twakora nyene je nari mfise kontra gusa bamfata nabi nyene sitaki kubiongelea sana gusa bagia bapeti kama ni nani wanatumikaga vizuri na wako na nani barafisi mano urumva barafisi mano gusa wakifungukaga macho watajua kama walikuwa wanapoteza time ni hivyo tusiteko watajua kama walikuwa wanapoteza time Mwiyi missing geso zawe n'abakobwa maso yawe yo yukagoma yafyura nanje ngiye kwiparatura nkoresha ubushapu kandi ku ma speed ndiyemera ko ndagatera ngiye kujya lift wicaye mu gipangu agakobwa kawe ko ndagatera ibyago it's so cool papa namuzanye nishakiraga ku papa jenda apfu papa mbega ni kuko shaka kumwijisha utujede ivyo vyanwa nivyo ugomba kumurisha ukuntu binuka pumbisa sha none utange kunuka reka nyene ndagutuke papa motherfucker none ushaka kugwana no gufata noko yo noko achawe and don't ara Manje Uruwa ora mimi nimeanza kukofe najutia come the boss baby kila mbono wako I like your ass nakudambe man nafise cash nakutano gukesha ila staki ma pressure walai unanesa baby you're so fine ori fantastic Kombo nuneze man
Give me your chance, I say I'm making your body so fine, so fine. Tubikore gikomando ndabiyumvamwo rundimwo. I swear I'm making your body so fine, so fine. Tubikore gikomando. Baba irumako kanimero maze nkubwira utuntu. Mwana mwiza ufise n'indero ingo muhera kanu. Baby, you so fantastic. On your head and akazi. You look so amazing. For your love, I'm getting crazy. Would you be my love? Nyuma. Give me love, give me love, give me love. Give me love, give me love. Give me love, give me love, give me love. Give me love. Give me love, give me love, give me love. Give me love. Give me no more no lense man. Give me your chance man. I swear I'm making your body so fine, so fine. Tubikore gikomando yumvamwo rundimwo. I swear I'm making baby your body so fine, so fine. Tubikore gikomando. Nimaroge asege na kore shumanyare Maro. Yo El Dracula kama kawa yo ese muranyibuka kama kawa mwana wanje kwiyi kofe ngiyi minsi ingeso zawe n'abakobwa maso yawe yo yukagumu yafyura nanje ngiye kwiparatura nkoresha ubushapu kandi ku speed ndiyemera ko ndagatera ngiye kubya lift wicaye mu gipangu agakobwe kawe ko ndagatera ibyago itokupapa namuzanye nishakira gakupapa je ndapfu papa mbega nikukushaka kunyicisha utujede ivyo vyanwa n'ivyo ugomba kumurisha ukuntu binuka kwanza mbisa sha none utange kunuka reka nyene ndagutuke papa motherfucker none ushaka kugwana no gufata noku yo Dufitanye gahunda nakoresha umwanya rero acambwira yuko muye guhitana umukameramani wiwe urumva rero namuhitanye koresha umwanya arafise problem iko na tatizo mnaweza muongee mtafanya interview saa moja yeye unafika kwake anakukawiza mnafanya saa 5 au saa 6 huko sasa nimesema leo dukuyena twebwe kumukorera kanyamu Jesa anajiita chao mimi kunguru cameraman twende tumukorereko bakunzi bakoresha umwanya media mukabona nikumbuka yo tugiye kuba show imeze neza itagase sana tugende yo anakaka nyumba anaishi yeye ni chicha Yo koresha umwanya mani bituganye bakunzi bakoresha umwanya media ewana koresha umwanya vuye koga mani iki ni kigoma cha mtoto kipindi hapa nafanya kipindi hapa siko journalist ndio umenyesha makuu attention umviriza maana hanye Yesu iyi ni kikoresha umwanya cameraman ningu iyi ni kimana iyi ni boka iko na maze tuangalie wala Bani pale mwe. Tuangalie maze tunabio boka man ni boka. Yo ananyaruka man nyaruka dukora umuti. Shabana tabia. Shabana tabia. Aka nyumba kako nikachicha man. Aka nyumba nikachicha. Nikachicha kangwa. Ni hatari.
Sasa vipi? Sa? Vraiment unatia haya. Angalia. Bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni suto cawa ni Mr Vuguta vyumye rero bakunzi bakoresha umwanya media tugomba Tugesho kwanza gatoyi na Air Dracula ho muza kumenya vyinshi no musi imisi yaramaze mumve indirimbo yiwe nshasha muraza kumva kapera indirimbo yiwe nshasha Air Dracula numukomedie numuririmbyi numukinyi wa filme numujwere ewa ni ibintu byinshi cyane Pastor Achawe and Dracula ara Magia Uruwa yeah Ora mimi nimeanza kukofe najutia come the boss Babi kila mbono wako I like your dance Nakudambe nafise cash nakutano gukesha ila staki ma pressure walai unanesa baby you're so fine ori fantastic kombo nuneze ma give me your chance kukukuna kazi wamo rundimo I swear na mikino your body so fine tubikore gikomando ndabiyumvamwo rundimwo I swear na mikino your body so fine tubikore gikomando babarira umako kanimero maze nkubwira utuntu mwana mwiza ufise n'indero ingo muhera kanu baby you so fantastic on your head nk'akazi you look so amazing your love I'm getting crazy would you be my love nyuma give me love Nurenze man give me your chance kukukuna ndajimbamo rundingo I swear na mikino your body so fine tubikore gikomando yumvamo rundingo I swear na mikino baby your body so fine tubikore gikomando Nimaroge asege na koresha umwanya re Maro on the music Kamata Nakubali posas ego bakunzi bakoresha umwanya mumeze neza muri fresh kandi muri bon ni Air Dracula mwamumenye ku izina rya Papa Queen ariko izina yiwe uyagira izina bivanye n'ibikorwa ariko arakora ariko uno munsi muraza kumenya byinshi reka dufata akanya twicare cameraman ni gute twicara hanyene canke tuje hanze sawa Dracula ko sawa uri fresh waramugi ibi bintu kwanza wabikoreye iki ibintu muto ibi bintu man mimi si nikwambia wewe kaona dita chawa mimi ni kunguni bro wewe ni kunguni wewe si chawa mimi ni kunguni nakubali reka kunguni Dracula Mr. Man kabisa yes okay kamate kila mtu na kakiti kake cameraman wako iko na phone bakunzi batugesho bakunzi b'umunyarusaku bakunzi basuto cyangwa Mr Vuguta vyumye bakunzi b'umuziki w'Uburundi mumeze gute mumeze fresh ni Mr koresha time canke koresha itabi canke turye show ndi kumwe na Dracula samia kwanza wapenzi mzee yo bakunzi bakoresha umwanya media bakunzi ba
nari nabaramukije man nari nabahaye na acapella bro yo mwana wanjye kwiyikofe mwiyi minsi ingeso zawe n'abakobwa maso yawe yo yukaguma yafyura nanjye ngiye kwiparatura nkoresha ubushapu kandi ku speed ndiyemera ko ndagatera ngiye kujya lift wicaye mu gipangu agakobwa kawe ko ndagatera ibyago it's so cool papa namuzanye nishakiraga ku papa jenda apfu papa mbega ni kuko ushaka kumwijisha utujede ivyo vyanwa nivyo ugomba kumurisha ukuntu binuka pumbisa sha none utangwe kunuka reka nyene ndagutuke papa motherfucker none ushaka kugwana no gufata noko yo ego niyo nindirimbo imwe mu ndirimbo ya Dracula canke Papa Queen canke Yanirika canke ayani menshi cyane umwana mu Kamenge umwana yari ubunure bwinshi yiyita sanze yiyita rero Papa Queen Papa Queen Dracula bo hari ikintu kwa dushaka duhereko tubadirishe kwanza jina nini bro Dracula ari ukuntu narigize recherche muri Facebook ndiko ndari partage mu bajama kubera turabingene vyogenda habamwo akagorane gatoyi ca ndiyigira iciyumviro yuko iryo zina no gusaba one day ko ufata kanya tukarihindura uwo nkundira ico kintu tukagikora ukanyemerera imbere y'abakunzi bacu yuko iryo zina ryohindukaga Dracula ahubwo ni vyiza ivyo bintu mbwiye sijya mbere babimbwiye nabibonye kandi nazi ko bikenewe cyane kuna watu wengine wananiambiaga kama jina langu liko nguvu sana eti kama haukusoma bro uzuka alisema sasa iko hivi ugomba kombera mu manager man boss kuko no manager je ndiko ndakuri hafi cyane ndibaza mu media ashobora kugukoresha ibiganiro jewe ndi umuntu ntashobora yani umwanya wose wo bunkenereye ko wondonka kuko twavanye kure twakoranye vyinshi twarakuranye urumva n'ibintu vy'amateka cyane kandi turi bene mugabo umwe rero apare yuko dusangiye duhure ku bikorwa no mu miryango kuko twaramaze kuba nk'inshuti urazi neza yuko tuba twakuri kwibarabara rimwe rero nimba ashobora kuvuga ati ndafite icyumviro kuri we sinifuza yuko we wotera uja inyuma nifuza yuko wotera uja imbere rero ico ni icyumviro nagize kuko hari abandi ntobirinda kubibabwira cyane kubasaba ariko wewe nimba gusabye nuko ndagufise ku mutima okay mu mazina wari wa propose rero ni nkande nande so amazina menshi naza kudita DSL killer bro DSL killer urumva igya DSL ni Dracula nyene nacienda rihinyanyura DES no ni dis C igya C che mu kirundi hama L ni D na che na L DSL urumva man DSL killer urumva bro ego hama irindi ni lay killer lay drug urumva reka dufate DSL killer oya najye numengurira gwe gato tujya kabiri K nani lay killer voilà lay killer no ni L A Y killer voilà reka dufate iyo nyene lay killer kumbuga ziwe bigiye guhinduka YouTube izohinduka Facebook ihinduke page Instagram ihinduke ibintu nk'ivyo lay killer kuko Dracula hari ukuntu uryanditse riteba kuboneka canke hakazamo ibindi by'abazungu ibintu byinshi cyane ugasanga ntumubonye hakiri kare wari umukine ku mufollowinga reka rero tubihindura uko dufate lay killer ego lay killer umeze neza ariko uciuri nyitubunye ne man mapema agenda kwa nyamuhungu uko fresh lakini niko sawa bro umeze neza ndashima man ibikorwa birabandana fresh kama ka bro ni sawa kuvaa chapeau akyamu nta blame cyo ituma numva ni kwazimi apari yo chapeau yako ni abazemsi ngofero yawe ni yabatama sasa hari ikintu ushaka re tuyage bro ushaka tuyage ni gute ushobora gupartage ingabirano yawe gukina filme kuririmba no gukina comedy ni gute ubivangatiranye ibyo bintu urumva man ibintu by'ama comedy nabaye ubyihoze
bro Kirundi sio sana. Hakuna shida. Unasikia comedy nilisimamishaga kidogo. Oya wabaye yihoze. Urumva narazihojeje nyene, urumva si mu Kirundi bavuga ngo imigeri ibiri ntigirana. Nitereka. Unasikia bro? Hicho kitu sasa nikaona nishike njia moja. Lakini sio eti kwamba kile kipaji cha kunani cha kuact cha kuigiza sina nacho ndo byose ndakora man gusa nawe ubipunguze mdogo mdogo nijitafutie nyingine njia. Focusing ku muziki. Ndio. Abantu bavuga ko muziki ari amahera nabo warabatahuye canke wewe arahari? Sija kuelewa hapo. Nielewa. Muziki ni pesa nasikia hivyo. Muziki ni pesa. Muziki ni pesa. Una hizo hela za kufanya muziki? Ni kweli muziki ni pesa, lakini ukiangalia ukisikia hayo maneno kama muziki ni pesa, kama una pesa uweze kufanya muziki. Unakuwa una talent. Kwa kifupi unakuwa una talent. Unakuwa una talent kwa sababu kama uko na talent bro, kama uko na talent ni kitu chenye ushaga umwa kikozi. Huwezi kujibana bro. Lazima tu utafanya ni hivyo bro. Kama uko na kipaji tu unakuwa na kipaji na ni vizuri unakionesha kwa sababu hakuna mtu atakujaga kusaidia huko kwenu bro. Eti umekaa tu hivyo. Hiyo kitu haiko hagi. Onesha kazi zako, unashobora kuifuata ma video nyene utarakora indirimbo ugakrea page ya FB, ugakazuragira ma video nyene upostinga. Hivyo na hivyo tu siku moja utakuja utoboa. Kabisa. Ngurafisi igikorwa gishasha ni naco catumbwira ati turashaka gukora ikiganiro bigende neza kugira n'abantu batange kumenya. Woduhonja kwanza akapera kuri yo ndirimbo yawe nshasha kugira abumvirije banayishimye bumvirize yoyo yuko ngene izobimeze. Niko na kazi mpya. Soon inaweza ikatoka. Ndabahondi. Man wapi? Bavugutira umuti. Wapi man wapi bazoyumva kuri YouTube man. Oya gatoyi gusa nta kibazo. Okay. My motima I no lie, you the one by my side. Nobody knows that what you meant for me. I will love you till I die. My motima, I no lie, you the one by my side. Nobody knows that what you meant for me. I will love you till I die. Na konyene bro. Babe, you made me fall in love. Babe, you, when you kiss me, I'm feel good. Na konyene ma. Uyu mupetarazi kuririmba guys, umupetarazi kuririmba jewe maze kumviriza indirimbo nyinshi zimaze kunca mu matwi, ariko ndamaze kumva neza yuko ari talented arafise talent kandi arashoboye vraiment. Tumufate mu mugongo icadosaba ni ikini support gusa gushikira ikorwa ciwe, kumushigikira, kumuba hafi nivyo dusaba tu nta kindi. Lay killer. Bo abagenzi bawe ba Pipiro na Potesho mwakohoze mukorana ibikorwa vya comedy bo barabandanya kandi barasubiye mu bikorwa nyezina. Wewe warabataye baragiye baragaruka. Ni giki nubuhe butumwa ubahereza butoyi nk'umuntu bigeze gukorana ibikorwa bigiye bitandukanye? So bajya batipe ndabemera sana bro. Respect aho bari. Pipiro na Potesho ndabemera sana. Na nibo bamaye agahiti man. Ikintu ndakivuga uko kiri nibo bamaye agahiti rya ndirimbo twakoranye man. Gusikimba baje ni kimwe man. Urazi gukora hiti lakini musitona kuko imbwa bro. Hakuna pesa, hiti bila pesa bro. Unaonekana msazi. Ara hano nachaga bro, unakutana watu wako wengi. Sasa nugia. Lakini angalia mpisi nimevaa. Urembe. Naangalia kaptula nimekatisha kama ni wembe kama ni nini. So mimi inakuwa sile gusa abantu banani bashigikira imano. Unaweza kufanya kitu kikubwa lakini unashangaa hicho kitu unafanya kinaingiza pesa lakini usipati pesa bro. Unajua hicho kitu kinauma sana. Byavuye kuki kuri mwebwe? Byavuye kuki man? Urumva twakora nyene. Je nari mfise kontra gusa. Bamfata nabi nyene. Sitaki kubiongelea sana gusa bagia bapeti. Kama ni nani wanatumikaga vizuri na wako na nani barafisi mano. Urumva barafisi mano gusa wakifungukaga macho watajuaga kama walikuwa wanapoteza time. Ni hivyo tu sitaki. Watajua kama walikuwa wanapoteza time. Kweli tu sinakwambia ukweli. Si kawaida. Ni mu demokrasi bro, kila mtu anasema kile kitu cha anisikie. Ariko ngo sukuri kose gukwiye kujahagaragara. Sio kweli utuna passion ndazarani. Je tuvyihoze man. Ego Dracula kandi bavuga ati uguheneye n'umuhenere bakwitwa gute? Ikiburanyo.
ce inyo ndayifise man umene ndamuhenera ni gusaba abantu bari ko dukurikirana muri aka kanya abantu bari ko badukurikirana muri aka kanya twabahaye show imeze fresh kandi tuzobandanya tubaha nibindi urumva nyene shaka support yanyu ni El Dracula gusa so turahindura ni Leikila gusa nyene ni kibuza yuko mudushigikira mikirundi changu sio sana muri imenya mutasikiliza hivyo ni kudifosifosi ndo hivyo tu sa mtu genda bakunda sana tu bakunzi ba hajya tulikuwa mu Waka Light bro bakunzi ba Waka Light TV nabo nyene barankunda man nibazi none baranzi kabisa nuko man kadushigikire sana Leikila ubuzima busanzwe bimeze gute abantu benshi bakumenye witwa Papa Queen uri umupapa ufise umugore n'umwana ariko byaramaze guhinduka uburi mu bintu vya muziki ariko hari ikintu baguma bibaza ati none umugore wa Papa Queen ko yigeze kumuhemukira aramukorera ikibi kibisha aramugira umusazi ubu bimeze gute ni giki ubabwira nkuno musi bari kubadukurikira unajua nikwambie kitu bro kuna kitu unaweza ukaangalilisha macho hivi lakini usikielewi lakini nyuma ya pazia kuna kwa pako kingine kitu so vile gisi mimi wananijua wanijua hivyo gusa unaweza kutana vile gisi wananijua sio vile gisi mimi niko kuna hapa yu buzima kwa social media kuna ingine life huko nyuma ndo hivyo huwezi kunijua Wezi kunielewa kabisa ni hivyo umwana ari kameze neza bro tena mwana fisi tena mwana fisi twara mubyaranye none ari mama Queen we waraho si mujui kweli alikufaga bro yarafu alikufaga none si ni byari bya 2022 man ubu ni 2023 para 20 2020 si komboki yarapfuye man ndo hivyo maiti yake mwamuhambiye mbanda wa Rubirizi ariwe nibisiga man ariwe nibisiga pamani hatari ego ariko ubuzima Papa Queen bumeze gute bwa Leikila bumeze gute mu buzima busanzwe apari ya social media muziki ubuzima busanzwe ameze gute ni giki yo twibira nk'akabanga kibigiye kuza mu minsi imbere man mu buzima busanzwe nyene ndumutipe nyene wo mu quartier nyene niko bono wa mu quartier urigeze kuja mu ibyo sivyo man ibyo sivyo mungesombi zurumogi man achana na ibyo bitu inzo za sibijui ata sindabizi urumva man mwisite nyene ndumupeti nyene agahitse nyene araho nyene umupeti wo mwisite man si hapana voyu niko tu wewe usinioni hapa labda ni pamba nini unaweza kutana nimeazima lakini wewe unaniona hapa na waka so kabisa msikose tu support nini unajua maisha ni magumu japo so tunakula lakini kuna mahitaji mengi sana kuna vitu vingi tunakuwa tunahitaji histoire ndende frame ndio hivi histoire za buruzi histoire za mabangi histoire za kupenda ba diaspora ndio sivyo man sivyo wanasemaga hivi ukiamini na kubatizwa unageuka mpya ubicare muri uricare mwigisha naam ubu uricare mwigisha na cyane kabisa ubu senga yewe sinaisahau hata kanisa ni senga sinsenga man dusenga sengera muhira man bazi kindi kibazo kwamyani hata ego bakunzi bakoje mu mide ndibaza muri ko muradutahura ikintu tubasaba ni kimwe gusa ni gusupporting ibikorwa vy'uyu mudogo wacu vy'uyu mutoyi wacu vy'uyu musaza wanyu vy'uyu mutoyi wanyu byinshi cyane bon Eldra Dracula yaramaze kumfata ariko naco sunurahinduka igikorwa rero naho ritohinduka ni El Dracula Leikila ko bisanzwe canke umve byo nturabimenya nyene sukamo umufungo nyene dukora umutima kore video sukamwe inoti reka tuvyige
je nzoraba ingene Kami noti dukore video ya fresh. Unajua video ndo nani? Ndo muziki yote bro. Kwa sababu unaweza utoe ngoma lakini watu wasikujue, wasijue ni nani, lakini ukitoa video inakuwa rahisi kila mtu akujue. Urashima ma ingene bayakiri urashima. Ego ndabishima japo si haikuenda sana, si kufa tufi kupona watuponi. Unaona? Yani iko kati kwa kati abantu bayakiriye fresh. Ndabona